nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Inahazwa mukama. Muri rya minsi Yezu ahejeje kubwira ishengero ayo majambo yose, yaciye yinjira mu gisagara ca Kafarnaumi. Hariho umutware w'abasirikare, umusuku wiwe akunda cane, akaba yaragwaye ari mu gupfa. Ngo yumve bavuga Yezu, atuma bamwe bo mu bashinga ntahe b'abayahudi kumwinginga ngo aze kumukiriza umusuku. Bashikiriye Yezu baramusaba bashimitse bati, arakwiye ko mugirira gutyo kuko akunda igihugu cacu n'isinagoga yacu, niwe yayitwubakiye. Yezu rero ajana nabo. Ari mu gushika, wa mutware atuma bamwe bo mu bagenzi biwe kumubwira bati, muhanyi ntiwirige urigora, kuko nakwiye ko winjira mu nzu yanje. Nico gituma kandi ntubahutse kurenguka imbere yawe, mugabo pfa kuvuga ijambo rimwe umusuku wanje acakira. Erega naho mfise abanduta, ndafise abasirikare ngaba. Mbwira umwe ntigenda akagenda, nabarira uwundi nti ingo akaza. Umusuku wanje namugira nti kora iki akagikora. Yezu ngo avyumve aramutangarira, niko guhindukira akabarira ishengero ry'abamukurikira ati, nukuri ndababwiye muri Isirayeli ntaho nari bwabone ukwemera kungana gutyo. Abatumwe basubira ibutware, basanga wa musuku yakize neza. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mwijambo ry'Imana mu gisomwa ca mbere turacazirikana ry'abaruwa rya mbere rya kete rya mbere umutumwa Paulo yandikiye abakorenti. Uyu munsi turumva Paulo ariko arabafasha kumva ingene bohimbaza neza ico twumvise bita inzimano y'umukama canke ifungurwa y'umukama, niko bita imisa ico gihe Ukaristiya. Sinzi ko amajambo bene ayo tuza turayagaruka ko mu kungene tuvuga imisa. Tuvuze imisa muribaza ngo bavuze igiki? Imisa siko benshi baca bashoka batahura iryo jambo. Mugabo tuvuze tuti inzimano y'umukama, tuvuze tuti ifungurwa y'umukama, tuca dushoka tuvyumva neza muri ayo majambo. Ariko n'imisa birafite ico bisigura, Ukaristiya birafite ico bisigura, sivyo nagomba gutebako. Mugabo kugira ngo twumve rero ico Ukaristiya, imisa, inzimano y'umukama itwigisha gikomeye cyane. Mwumvise ikintu Paulo ariko arahambarira ko abanyekore nakagira ati, aho sindabakeza sindabashimira na gato, ati kuko ahubwo muramaramaje. Hari habaye ibiki? Tugerageze dusubire muri ico gihe, ingene bahimbaza Ukaristiya, ingene imisa yaba, ingene inzimano y'umukama yaba. Ni naho hakura iyo siguro y'inzimano y'umukama. Nuko mu kugira inkuka y'imisa ico gihe, ingene vyagenda, babigira inkuka y'imisa, imisa bayigira mu mwanya wo gusangirira hamwe. Wo gusangirira hamwe no kuvuga bamwe n'abandi bose. Nk'ubu kugira tuti ko tugire Ukaristiya nka twe tuyigira nk'ubu saa 6:30, umwe wese akaba yazanye agasahani kiwa kakazana. Haruzana isahani iriko ibisombe n'ibinyama biryoshe, ubundi ugasanga yaronse uduharage gusa tutanageretse n'utuboga, ubundi ugasanga yazanye bagashira hamwe bagasangira, bagaca bagiramwo Ukaristiya, bakamanyura umukate. Nahamwumvise Paulo rero acagaruka mu mpera z'iki gisomwa, agasubira kwibutsa ati, mwibuke muri iyo nzimano musangira, niho ngo duhereze umukate ucika umubiri w'umukama, ngo tukanywa ku gikombe gicika amaraso y'umukama, ngo nivyo nashikirijwe nanje n'umukama. Nivyo nashikirijwe n'umukama. ahagomba kwibutsa ati ikintu muhimbaza kirahambaye, sinake
creativité canke inspiration canke inventivité ya eglise, ni ikintu gikomoka bukwi na bukwi muri Yesu Kristo. Cyo gituma ukaristiya, inkuka y'imisa, imisa, inzimano y'umukama, ifungurwa y'umukama ari sakramento rihambaye gose mbere rihetana yandi yose, kuko niryo sakramento dushobora kwakiramwo kumwe dukunze kwitiza amajambo y'icongereza, dushobora guhura na Yesu muri live. Bashingwa ariko bavugana live, niho duhura na Yesu live. Pana bimwe binda guca ku bindi bimenyetso bica kure, bica mu siguro za kure. Ni Yesu abari ngaha mu Karistiya, ni Yesu Kristo abari muri iki gikombe tunywako. Paulo akabereka yuko rero ivyo bihambaye. Murumva yuko bagira Ukaristiya mu mwanya wo gusangira, ni naho ukutuvuga ngo ugusangira hamwe tuza gusangira mu mwuka y'imisa, bikuru bwa mbere insiguro yavyo mu kungene mu guhereza inkuka y'imisa muri ico gihe bazana imfungurwa zabo bagasangirira hamwe, kugira ngo mu guhereza iyo Ukaristiya y'umukama bumve neza ko umukama ikintu gikomeye agomba kubavyaramwo nuko gusangira akabisi n'agahiye, agatetse na kokeje, agasosa na karura, gusangira ubuzima bakumva yuko n'abanyamuryango kandi nkako abitana bavukana, abitana abanyamuryango n'ababa basangiye amaraso. Bemwe muzi ko dusangiye amaraso, atari uko dusangiye amagroupe sange, mugabo hariho amaraso akomeye y'umwana w'Imana adutembamwo twese. None sinza gusangira umubiri wa Kristo urimo amaraso ya Kristo, hari abaca badushwanya ati patura tubesha niwe wanyoye ku maraso wenyine, titwe twariye umubiri anari umubiri utagira amaraso. Nuko byagiye birahinduka, ahandi hiyo ngize inkuka y'imisa n'abantu bakenya turasangira ku gikombe kimwe. Nimwabishaka umunsi umwe murazuzana imivinyo myinshi muze tukore Ukaristiya hamanda basangiza no ku muvinyo. Maze ko nayo ko bari ko barabigarukako, numaze kubona bamwe bo muri aba bari muri Neo Catechumen, ugiye mu misa yaho sinzi ko atabantu barijamo kugira ngo baprofite bace banywa kuri kijya gikombe usanga kirimo amaraso ya Kristo menshi, kujyo bwoko hari wigeze guca ayanywa yose yibagira bari nyuma yiwe, cagira ati afete natwawe n'ikigumbagumba konyo y'amaraso ya Kristo, naho karakavinyo yashaka. Na maraso ya Kristo, na maraso ya Kristo. Aha rero murumva yuko harimo inyigisho ikomeye yuko ukwakira umubiri n'amaraso vya Kristo ubwa mbere biza kuba ibintu bikomeye, kubera yuko dusanzwe dusangiye hagati yacu. Nico gituma hari umuntu uzenya, sinzi ko ari umupati cyangwa umubisi yavyihweje, aravuga ati bigenda gute ko abantu bashobora kuba bavuye gusangira hamwe ku meza y'umukama, ku nzimano y'umukama, basohotse ugaca usanga bagisohoka hajya hanze nyene bariko bararema utugroupe tw'ubusutwa. Bigenda gute? Bwa busutwa bwa King muramuzi ku marezo social, wa mukongomana kina ibintu by'ubusutwa. Bigenda gute ko abantu bashobora kuba bavuye gusangira Ukaristiya ugasanga bariko baracana mwinyuma bavugana nabi, n'abantu barumva ko basangiye amaraso? Bwoja kuvugana bimwene wanyu by'ukuri wumva ko ari umuntu musangiye amaraso, uri kurihemuka ko uri kurahemuka ku maraso ya Kristo. Bigenda gute ko abantu bashaka ko bavuye gusangira hanyuma bagaca basokoka bafata imipanga n'imigano n'amagrenade? Ivyo mwumva vyumvikana? Bigenda gute ko abantu bavuye gusangira mugabo hagera guhana akazi bagahana akazi baravye imigambwe, baravye ubwoko, nkuko umenga umugambwe n'ubwoko n'intara birabarutira amaraso ya Kristo? Bigenda gute? Bigenda gute ko abantu bashaka bavuye gusangira ku meza y'umukama, ku nzimano y'umukama? Umutu n'umututsi bumva ko bakundanye mu mukama, umukama agomba kubagira umuryango,
abiwabo n'abahutu bakagira bati ntutuzanire iyo nzoka mu muryango, abatutsi bati kuri icyo kigatanya ngaho iwacu. Bigenda gute? Abo bantu barumva ko ubu hari ikintu basangiye gikomeye cyitwa amaraso y'umwana w'Imana. Bigenda gute ko abantu bashobora kuba bavuye gusangira ku meza amwe y'umukama, hanyuma basohoka ugasanga bagiye gusangira mu bindi, hari uwinyabije ahantu agasuka mu tuntu mu kirahuri cy'umuntu akamusukiramwe ibintu, cyangwa akaza gushinga ibiheko mu nzu yiwe, cyangwa akamwiba impuzu yo munsi agiye muri dushe cyangwa muri toilette yiwe. Ivyo bintu murazi ko vyeze uyu munsi aja kubikorera kwiki. Mugabo ugasanga yaje gusangira, hari uwavyibaza acavuga ati ivyo birasiga ubwenge, ngo ni igitangaro ca shetani. Ico ni igitangaro ca shetani. Hariho abantu batuma Imana itagikora ibitangaro hagati yacu, bayizibiye ku buryo baha akaryo shetani ko ari yikora ibitangaro iwacu, kandi ibyo bikadukora ko bikadukomeretsa, bikazingamika rwose umuryango. Umukama ari hari, umukama ari hari nihari, mugabo azobaho kubw'abantu bumva ko bugurutse umutima, baha ikibanza abandi mu mutima wabo. Imana yaraguhaye ikibanza, Imana yaraduhaye ikibanza. Nico bisigura Yezu ko apfa ashanje amaboko n'umutima wiwe ukugurugwa, kugira ngo uwumuravye wese akugwe ku rubanza rubi rw'ivyaha vyiwe, yinjire aronka ikibanza mu mutima w'Imana. Ariko ico kibanza tugire Kristo, ntaco uzopfa ushitsemwo utamenye guha ikibanza nawe wundi mu mutima wawe. Nahashikwa gusa n'abantu bazi guha abandi kibanza mu mutima wawe, mbere bakitwararika guhera kuri baryo usanga umenga ikibano n'ubuzima birimo ikibanza. Paulo akagira ati mbere kwima ikibanza umuntu muto, ukamukengera mu bandi, ukamurirako, ukamwambarirako ibihuzu vy'imiliyoni nawe yambaye ibinyebete, kandi ukabona umenga ntaco bigutwaye, ntaco bikubwira, ntibijugumiza umutima wawe, ntibikangura ubwenge bwawe, ukaguma gutyo. Ati nugukengera ekleziya y'Imana, nugukengera ekleziya y'Imana. Nico gituma ahantu hari abantu basangira, umuryango w'abakristo ukomeye n'uwe, si uba uri kuraduza ibintu biboneka inyuma, n'uba uri kuraduza ugusangira, uguhana ikibanza ubwa mbere. Caritas hajya mu maparuwase yacu, Caritas mu madiyoseze yacu, Caritas mu gihugu cyacu, ni ikimenyetso kiboneka cy'ingene duha ikibanza, duhana ikibanza hagati yacu. Mbere tugahera kuri baryo umenga biratugora guha ikibanza abantu bato bato, abantu basamira isazi ku menyo, mbere rimwe rimwe tukumva umenga n'abantu batugora, abantu b'abakiriya, abantu bato bato umenga barabagora, ugasanga babacariya kure ntangore, ukibagira yugora Imana. Ikibazo uwoza kuraba amabijetisation yacu mu maparuwasi no madiyoseze, mbe burya Caritas zacu tuhabika amafaranga ngana gute? Mugabo ugiye kuraba nk'amafaranga dushira mu misi mikuru, umuharimo nawe ukagira imisi mikuru, uko umwaka utashe anniversaire, uko umwaka none muyigize mu myaka 3 ntiyo ba anniversaire, kandi mukubigira shakane umenga bica bitana kanovera. Ukabona harige muranumwenga nk'abanyamuhari, kazamva pati jewe nabuze amahera Minerval, nayo muheruka gukekagura hariya ku kiyaga, uraza amahera mwaririye hariya i Bugarama, wari gushobora gukora ngo Minerval y'umwaka wose. Tukabona umenga gusangira nibijya turya gusa mu munsi mukuru, ntidusangire ibibazo, ingorane n'akanyamuneza vyo mu buzima bwa misi yose. Ukaristiya ishika ngaho, hamwe twoterama tukayivuga ko neza, ntitwova ngaho, ariko ni mutwara utwo kugira ngo mugira constipation no munsi mu vy'Imana. Tuje mu nkuru nziza naho hari ikintu nagomba ko dutangarira cyane.
dutangarira kumwe na eklezia. Uyu muntu mwamwumvise, uyu mu centurion romain, iyi ntwazangabo y'umusirikare w'abaromani, ni mu basirikare baba bafise ikigwi gishika abantu 100 bategeka. Murumvise ingene n'umuntu ahambaye, ariko kuba ari umuntu akomeye, kuba ari umuntu akomeye, si bimwe byo gutegeka no gutera ubwoba, ahubwo no kugirira neza abantu. Aba ofisiye bacu bakomeye mu gisirikare no mu gipolisi, samapete yo gutera ubwoba no kugira neza. Murumvise, tugire Kristo. Umviriza aka kantu, abantu gushikaho abantu bitwa ko baje gukandamiza, wewe ntari mu bakandamiza, nabaje gutwara Israeli ku nguvu. Mugabo wewe sivyo akoreramo, ahubwo akagira impuwe ngo yarabubakiye ni sinagoga. Gushikaho nabo nyene aribo bagaruka bakabasabira, bakamusabira kwa Yesu. Tugire Kristo. Mwaba ofisiye b'igihugu cyacu, nimutatugira neza tuzobasabira nabi ku Mana. Ntiwumva ingene aba bantu baseruka imbere ya Yesu bakamusabira neza. Iyo uri saba ofisiye gusa, reka twese igihugu girira neza abantu, ntumenye iyo bishika, ntumenya ko bishika imbere y'Imana, nabo bakagenda baguhezagira imbere y'Imana. Nta kintu kiryoshe nk'igihe ugiriye neza umuntu ukaza wumva asigaye inyuma yawe ariko araguhezagira. Ivyo bintu murabibona? Kandi Yesu umugisha n'umuhezagiro bamusavye kubw'uwo musirikare, uwo mu ofisiye, agaca birangura, mbere akabirangura a distance, ari kure. Yesu ni gitangaza ingene nawe nyene akogwako n'ubugwa neza bw'uyo mu ofisiye w'abaromani. Akagira ati umufisiye w'abaromani nawe araciye bugufi cyane. Mwumvise ingene abwira Yesu ati arunga ikintu umwe ati ntiyuri gurinjira iwanje, turazi yuko kungene mu vyumva uhavuhumana winjiye iwanje. Ndazi yuko ububasha bwawe ufise kuvugira rimwe yuri umusuku wanje agakira. Muca mwumva rya jambo dora tuvuga tugiye dusangira. Ikindi dutangara muri uyu mu ofisi, ubukuru bwiwe bukomeye gose, umuntu w'intwaza ngo abatwara abantu bashika 100, ntibumubuza guca bugufi arondera iciza c'umusuku wiwe. Tugire Kristo. Abantu mufise ubukuru bwari bwo bwose, kandi twese arandu dufise ubukuru, n'umugabo afise ubukuru mu nziwe. Ubwo urumva ko hari igihe bugusaba kumanuka kugira ngo ukize uduze, kandi atani ibindi bintu by'izindi nyungu zihanitse uronderamo. Mugabo kuko wumvise ko ukuba waraduganywe ngaho n'Imana yagombye kuguca ko y'Imana iri hejuru ya vyose, mugabo ntikibuze yuko imanuka iwacu mu mwana wawe Yesu Kristo kugira ngo isubire tudugane. Nagomba iyo nyifata ico gihagararo c'umuntu aduga akamanuka akadugana, tuyigire ingendo y'ubuzima bwacu. Ico twita mbere mu kwemera mu gifaransa l'incarnation. L'incarnation no kuvuga dans la chair, in carnis. Umukama yavuye hariya mu buninahazwa aramanuka kubera urukunda dukunda. Urukundo rudutuma duca bugufi tukamanuka. Urukundo rutagucisha bugufi ngo umanuke ku rugero guriya muntu, kandi ukamukunda ubwa mbere atanindi nyungu muronderako, mugabo kubera imbabazi n'impuwe, kubera yuko ushaka nawe kugira uduganya. Hanyuma hakaba ico twita kandi la redemption. Ntumanuke mu bantu, ntumanuke muri ko baramwe icupa, ntumanuke mu basambanyi, ntumanuke mu nkozi z'ikibi nkukumenga ugiye guherayo, ugiye kubafasha gukira. Yesu yaramanutse mwisi adatakaje ubumana bwiwe. Hari abantu bagira bati tugiye guhindura bari abantu,
tugiye kubasanga iyo bari, mugasanga nibo baciye bahinduka, baciye bamera nkaho babandi yagiye gusanga iyo bari. Ntutakaze icuri. Niwaja mu bantu musangiye umugambwe, ntutakaze icuri. Niwaja mu bantu musangiye intara, ntutakaze icuri. Niwaja mu bantu b'umugambwe mu muryango iwanyu, mu bwoko bwanyu, ntutakaze icuri. Gumuri icuri kuko niho ushobora kugira uwukijije. Niho ushobora kugira uwukijije. Ngo Yezu agakora ikindi twita la redemption, araducungura. Aheje kuducungura, araduga kwase, yurira mwijuru kuri ascension. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo yuriye ngo atwaye isinzi ry'imbohe aduganye. Ubwo mu buzima bwawe urabona ko hariho umuntu duza. Naho tumuduza ngo amenyekane ku marezo avuganywe, mugabo hariho umuntu wungura mu ciyumviro, mu bwenge, mu buhinga, mu buryo bwo kubaho. Hari umuntu wunguruza. Kuba hataco wunguruza mu buzima kubw'abandi, ubu uri kupfisha ubusa ubuzima bwawe. Hariho abantu ataco bunguruza, ahubwo umenga bacitse mu bintu canke mu bantu, no kubarya no kurya ivyabo. Uyu munsi abantu bose baronsa amaposte, uca tugira tuti araronsa agiye kurya. Yarategerezwa kugenda kugira ngo yunguruze ibintu, ivyo kurya bigwire ako bigabanuka. Gasanga umwanya haciye byaragabanutse, byanyikiye hehe mu kigegiwe. Kandi ugasanga nk'uyu yadugije amaboko mu gikorane canke mu nkuka z'imisa muri evangelisation, Imana irankunda ca, mugabo irakunda kandi biriya bintu wasubije inyuma. Uyu musirikare w'umuromani agaca bugufi akamanuka akagenda kuduza umusuku wiwe, n'umu esclave, ariko vyumvikana yuko uyu musuku nawe nyene yarabaniye shebuja wiwe neza. Mwabakozi bo mu mazu mubanira gute bashobuja? Ubasigaye buzo nk'abantu biba, abantu batanga amashano ku bana bareze, abantu bagira ibintu biteye ubwoba, kujyo uko hari abantu sigembwa. Ubu wewe kugira ngo urondere umukozi wo mu nzu, musabe Yezu, gira kane vene, ushobora kuzana usanga izanye shetani mu nzi wawe. Wa mugu wa bene Yosefu begeranya abakozi bo mu nzu kugira ngo bumve ingene bo bikora nk'abanina haza umukama uhezagirwe cyane ukomere. Tukomeze iwacu ku buryo bw'uko mbere ushobora gucika umugwi mwiza cyane, n'igihe dukeneye kuronka abakozi b'abakristo bazi ko bakorera umukama, bakinjira mu bucuti bukomeye nabo bakorera, kugira tuti turafise aho tujya kubarondera. Abakozi bo mu nzu banyumva, uyu musuku yaragiriwe neza na shebuja, kuko nta nkeka yarabaniye neza shebuja we. Ahandi rero kugira ati fasi mu nsi nobona umvuye ko, akaja kumusabira kwa Yezu, bikamutuma umusirikara akomeye aca bugufi y'abantu ategeka. Genda mu ntakambire hafi yuriya mu metere wanyu, antabarira nkiriza umusuku. Dusomukama kugira ngo muri iyi migenderanire y'abakozi n'abakoresha itebikura gushikaho bumva yuko arabavukanye mu mukama, bashobora gutabarana mu mukama hejuru y'ibindi byose. Hamwe umwe ari umutegetsi, uwundi ari ugamburuka, tukamenya kugamburukiranira twese muri Kristo. Imirimo n'ivyo ubuzima bwa misi yose ntivyigere bitwibagiza yuko twese dukeneraniye mu rukiza rw'Imana. Amen.